Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo ry'icumi na gatatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ntunyemerere nkusuhuze ubandanya kubana natwe uri mu gihugu c'u Burundi ndetse nawe ubandanya kubana natwe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Utegerezwa gusa nyene gufyonda sabone canke subscribe kugira uje urashikirwa n'amakuru yose kumwe n'inkuru vyose turungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Tubagezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye haba mu gisata ca politike, mu gisata c'imibano, mu gisata c'inkino, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'amakungu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bigiye bitandukanye bikorera mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ntarakugezako iyi nkuru ntunyemerere nkugezeko n'iyi nkuru yibaza utese gushika ubu ninde yemewe na leta nk'urongoye umugambwe CNL? Ngaha Pierre Nkurikiye haratanga inyishu. Haraheze iminsi yibonekeza indyane zidasanzwe mu mugambwe CNL aho abagize urwego rw'ibiro vya politike bamaze iminsi bakurakurana hagati yabo nk'uko twagiye turabibashikiriza mu nkuru zacu ziheruka. Ivyo mbere bikaba vyatumye uruhande ruri inyuma ya Rwasa Agato rwitura umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca rumusaba gutorera umuti indyane ziri mu mugambwe CNL kuko ngo vyaboneka ko umushikiranganji Martin Niteretse atariko arakora nk'uko bikwiye nk'uko twavyisomeye nyene mw'itangazo ryasohowe n'abo 22 bari inyuma ya Rwasa Agato. Uti none gushika ubu ninde yemewe nk'urongoye umugambwe CNL? Mu gihe yari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu caremeshejwe mu ntara ya Muramvya, Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano akaba yagize ati ikibazo kiri mu mugambwe CNL, ikibazo kiri mu mugambwe CNL ni ikibazo c'imbere mu mugambwe, nta muntu n'umwe ari hanze y'umugambwe ari inyuma y'ibiriko birabera muri CNL. Barituye umushikiranganji arabaha impapuro kugira ngo bagende bisuganye baronke uburongozi bahuriyeko ariko bwahavuye bufata ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'uwo mugambwe kuko bwari bwaronse amakuru ko ubwo burongozi bubiri bushobora gushamirana mu gihe bohurira mu makoraniro kuko izo mpande zompi zifise abanywanyi babayoboka. Abandanya amenyesha ko mu nyuma hariho haciye hatangura kwibonekeza inyandiko zikurana hagati y'iyo mirwi, mu gihe abari inyuma ya Rwasa Agato bari bituye urwego rw'umushikiranganji wa mbere. Pierre Nkurikiye amenyesha ko inyishu bakuye ku mushikiranganji wa mbere hariyo kubibutsa ko amategeko agenga imigambwe ata burenganzira abaha bwo kwitura umushikiranganji wa mbere, ahubwo ko bakwiye kwegera ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe bukurikirana ibibazo vy'imigambwe. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko gushika uno munsi icemewe mu bushikiranganji hari icemejwe n'amategeko. Akaba agira ati twemera inzego zagiyeho hisunzwe amategeko yo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Abandanya avuga ko ivyo bakoze mu gukurakurana bakirindiriye ko babishikana mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano kugira ngo buzofate ingingo hisunzwe amategeko. Ese iyi nkuru muyivuze ko iki? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi igisata ca ONU kijejwe ibijanye n'irwirirana ry'abantu FNUAP caraye gishikirije umupfasoni Angeline Ndayishimiye agashimwe gitanga buri mwaka kitwa UN Population Award. FNUAP ni igisata ca ONU kiraba cane ibijanye n'irwirirana ry'abantu be n'ubuvuzi bujanye n'irondoka ry'abantu. Buri mwaka ico gisata kiratanga agashimwe UN Population Award gahabwa urwego canke ishirahamwe ryitwararitse cane
ico gisata be n'umuntu wo mu nzego z'igihugu yitwararika ivyo bibazo. Mu mwaka uheze ako gashimwe kari kahawe umushingamateka w'imyaka 22 ava muri Namibia, umupfasoni Emma Theophilus, kubera yagwaniye ko abakenyezi baronka uburyo bwo kwibeshaho no kuba yaritwararitse ibijanye n'ibibazo vy'irondoka ku miyabaga. Agashimwe kuno mwaka kahawe umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ku ruhande rw'abantu bo mu nzego bitwararika ibibazo FNUAP ikorerako, Angeline Ndayishimiye yashimiwe kubera ukuntu yitwararitse ikibazo c'ingwara yo mu kigo ibangamira abakenyezi inyuma yo kwibaruka, arivyo bita mu rurimi rw'ikinyamazuru fistule obstétricale. Angeline Ndayishimiye yavuzwe kandi ko yitwararitse ku kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ako gashimwe ka 2023 kahawe kandi ishirahamwe AFIDEP rikorera mu gihugu ca Kenya. Igihe cose hari igikorwa ciza gikozwe n'umurundi kigashimwa ku rwego mpuzamakungu n'iteka ku gihugu cacu. Ndakeje umupfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ese kano gashimwe kotuma Angeline Ndayishimiye ashigikira amashirahamwe yigenga arwanya amabi akorerwa abakenyezi? Ese kotuma ahagarika ingingo y'umushikiranganji Martin Niteretse ihonyora ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, amategeko mpuzamakungu akingira abana be n'uburenganzira bw'abana n'abakenyezi? Ese yoshika yumvisha leta y'umushingantahe wiwe ko ONU atari mbi, ko batoryoherwa iyo ibahaye ubushimwe gusa, ko ahubwo botahura n'iyo ivuze ivyo kubahiriza agateka ka zina muntu? Ngaha hari amafoto y'abaraye bahawe agashimwe UN Population Award gatangwa na FNUAP. Nayo kandi womenya ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ivyo yagirizwa bibandanya kwiyongera. General Alain Guillaume Bunyoni haramaze amezi atari make apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Agifatwa inyuma yo gusakwa yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe n'inyungu z'akazi zihonyanga amategeko. Abamenyeshamakuru babajije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu cabereye kuri uwu wa 13 Mukakaro 2023 ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya aho iyo dosiye igeze, Agnes Bangirinshenge avugira sentare Ntahinyuzwa yavuze ko ivyaha Bunyoni yagirijwe agifatwa hiyongeye ko ibindi bibiri. Ivyo navyo akavuga ko hari ugutunga ibirwanisho atemerewe n'amategeko hamwe no gutuka umukuru w'igihugu. Nayo ngo kubo boba barafadikanije gukora ivyo vyaha, uwavugira sentare Ntahinyuzwa avuga ko amatohoza akibandanya. Yahumurije kandi avuga ko dosiye iriko irabandanya yisunze amategeko, aho asigura ko umushikirizamanza yasavye ko ikiringo co gutohoza congerezwa. Ese muvyumva gute? Nimutwandikire. Nayo mu gusozera ano makuru nuko mu ntara ya Rumonge amafaranga 300,000 ku muntu umwe komine yatangishije abadandaza kugira bazoronswe ibibanza mu isoko ya Gahuni muri komine Bugarama babwirizwa kuyasubizwa bitarenze uku kwezi. Umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi habifuza inyuma y'imyidogo ya bamwe mu bayatanze, ariko isoko ntiyuzura. Ibikorwa vyo kuyubaka vyatanguye mu mpera z'umwaka w'2018 bitegekanijwe kumara amezi 6 ariko kugeza n'ubu ntibirahera. Martin Niteretse yaciye abaza Musitanteri aheruka gutorwa kugira amuhe umuco kuri iyo dosiye, nawe yishuye ko bandikiye ikigega kijejwe iterambere ry'amakomine Fonike kuko arico kiriko kirakurikirana ibijanye no guhagarika amasezerano hagati ya komine n'ishirahamwe Aribiko ryariko rirayubaka. Iryo shirahamwe ryari riyafitaniye na komine Bugarama. Umushikiranganji Niteretse akaba ategeka Buramatari kubikurikirana basubizwe amafaranga yabo. Kubwiwe ntivyumvikana ingene umuntu yorihira ikibanza kitaraboneka. Yongera koko iyo ikigega Fonike gitanze amafaranga kugira isoko yubakwe, bitaba bicumvikana ko abanyagihugu batozwa amahera. Akaba asigura ko n'ayo mafaranga ico kigega gitanga aba yavuye mu banyagihugu. Ngaha aho nsoreje ano makuru nari nabateguriye ariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure.
ndagukengurukiye cane nanagushimira ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ndakwipfurije kugira umugoroba mwiza kumwe n'ijoro rihire